aho dufise urugendo rw'umuririmvyikazi ya EDEN BANGA ku munsi w'ejo azofata indege aja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ikijanye n'urugendo mfise mu Rwanda nzogenda muri amakuru nzobanjanye na intambara ndimwo nazo no kwishoboza nkambingwanirira naco novuga ngo ndabemeze. Isaac TV. Turabashimiye mwese mwashoboye kwitaba kano kamo kacu kuri uno munsi, tubaha ikaze muri Amashimwe Voice. Nk'uko mubibona turi umuryango w'Amashimwe Voice, label y'abaririmbyi ba gospel basanzwe bagizwe n'abantu bagera kuri 4. Turafise imfura yacu Apere Nibigira, turafise umwigeme ari we EDEN BANGA, turafise Thierry Irakoze, tukagira na John Giraneza. Murazi ko tumaze igihe kitari gito dukora, twagiye turabatuma ko kenshi. Rero muri Amashimwe Voice twama dufise bishasha, none munsi dufise bishasha, aho tuza kuba umwe wese arafise indirimbo shasha, baraza gufata akanya bazibashikirize. Ariko kandi hariho n'igikorwa novuga ati twimirije c'itariki 4 December, itariki 4 Kigarama, aho tuza dufise igiteramo citiriwe Amashimwe Voice concert kizobera kuri Audio Partage. Hama kwinjira zoba ari noti 10 n'abaririmbyi bo ngaha gusa. Ni Amashimwe Voice twashimye ariko ko batabikora bonyene, tuca turatuma ko umugwi MTC, turatuma ko Big Zoe n'umuririmvyikazi wa gospel yitwa Alvera ego na Pastor Lopez. Mu ncamake novuga ko ari ivyo, baraza baranyunganira n'abandi, ariko turafise kandi n'ikindi, aho dufise urugendo rw'umuririmvyikazi ya EDEN BANGA ku munsi w'ejo azofata indege aja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, nawe nyene araza kuducishirizako ibizoba bimujanye. Ego murakoze, tudatevye rero reka duhe ikaze abandi bashobore kwidondora bishasha vyabo vyo mu Mashimwe Voice. Igihe cose bamaze hari indirimbo za gusohoka uno munsi, byose baraza kubitubwira. Murakoze. Bwo bwa mbere na mbere banje kubashimira kuba mwashoboye kwitaba akamo twabateye. Ni kimenyetso kigaragaza yuko mudufise ku mutima kandi muri yo kugira ngo mushigikire ibikorwa byacu. Nkuko Spox yaraje kubivuga, turi hano kugira ngo tubamenyeshe yuko buri muririmbyi umwe wese hano afise igikorwa gishasha agiye gushira ahabona. Nihere ko jewe ndafise indirimbo ngiye gushira ahabona yitwa Nitakuchezea. Iyo ndirimbo uyu munsi nyene ikaba iza kuja ku mbuga ngurukana bumenyi. Hama kindi naco nkabashaka gutumirira benshi bashoboka ku giteramo dufise kidasanzwe mu kwezi kwa12 itariki 4. Hama ndabahaye ikaze mwese, ndazi abazohagera mwese muzonezerwa kandi muzohezagirwa. Ego Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Nanje nunganira kuri bagenzi banje. Amazina yanje Spox yari yavuze, nitwa John Giraneza. Hama hari bikorwa tumaze imisi tuko bitegurwa ariko bigiye kuja ku mugaragaro. Hari indirimbo zibiri zigiye kuja ku mugaragaro. Indirimbo ya mbere yitwa Yarancunguye, iya kabiri yitwa Ishimwe n'Ibyawe. Ego hama hakaba ari n'igiteramo tumaze igihe tukudutegura naco nyene kika 12 no mu buryo tekinike kandi Imana izobidushoboza, bizogenda special mabumvise bizoba bimeze neza cyane. Imana ishimwe. Nanje nagomba kubashimira kuba mwashoboye kuza
kugira ngo tubabwire ko tumerewe mu mashimwe voice, tubabwire n'ibikorwa kuko abantu bacu baba bakeneye kumenya ibyo tuko turakora, ko tumerewe mu mashimwe voice. Jewe ku giti canje ndashima ko ndi mu mashimwe voice kandi hari ibikorwa byinshi tuko turakora, hari indirimbo nyinshi ndiko ndakora muri studio, ariko hariho n'iyindi iza gusohoka uno munsi yitwa inkuru y'urukundo. Rero navuga ko arico gikorwa cihutirwa, navuga uno mama kiza kuja ahabona, ibindi nibaza ko bizoza biraboneka mu nyuma. Ikindi naco ni kijanye n'urugendo mfise mu Rwanda. Nzogenda muri amakuru, nzobanjanye na conference yitwa Overflow yateguwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Fabrice. Nzongiyemwo izomara iminsi 3, ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa nzoba ngiye gukora, indirimbo nzokora n'abandi baririmbyi bahari. Ku mazina yari yavuze Spox, nitwa Thierry Irakoze, abandi umwe mu bandi turi kumwe muri Rebo Amashimwe Voice. Rero uyu n'umunsi udasanzwe kuri twebwe kandi niteka tutewe n'Imana. Hari byinshi cyane nkuko bagiye bivuga, mugabo ndaza kuvuga nk'icyambere yavuze ni indirimbo no munsi nyene mu kanya gato yiwanje iza kujya ku mugaragaro ku YouTube kuri channel yanje, indirimbo yitwa Kubaho kubwawe. Nibaza ko atamwanya munini usigaye no munsi nyene abakunzi bacu tubatumirira kuyitegana igishika. Hama naho batakivuze hari indirimbo tuko turakorera hamwe, indirimbo yitwa Ngwanirira. Ngira ngo mwabonye ko utupira twambaye twanze ko ngwanirira inyuma. Rero ni indirimbo idasanzwe kuri twebwe ko twaragiye hamwe turakora iyo ndirimbo, ariko kandi habaho n'undi muntu yabanye natwe tugira na collabo kandi twubaha, yatwitangiriye muri career turimwo ntari mu Burundi, yitwa Uwizeye, muri indirimbo Mpimbazamana. Rero kuri twebwe niteka twateguye dushobora gukorana iyo ndirimbo nawe, kandi atagihindutse mu ndwiza kuwa mbere irashobora nayo kuzoba yamaze kujya ku rubuga. Ego hama ibisigaye twabatumira, kandi nkuko babivuze hariho igiteramo kidasanzwe kizoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Azoba ari akaryo keza ko kubana hamwe dutazira Imana tuyihimbaza. Vraiment twifuza ko atanumwe yose yiba, baba bari mu Burundi canke hanze y'igihugu, kuko tuzoba turi kumwe n'abandi benshi kandi ingufu zazigiye hamwe. Turizera ko abantu bazobona ubwiza bw'Imana ndetse twese tukahava tunezerewe kandi Imana ikatwiyereka. Rero nivyo numva novuga, mwa Imana bahezagire, murakoze. Fyonda yahoze abakorera kuri PJ Classic FM. Mwatubwiye Amashimwe Voice igaragara ko imwe abantu 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, ariko ntimwatubwiye ubusanzwe ayitwara yoba ari spokesman canke ni hagati muri mwebwe canke ari hanze y'igihugu. Dushaka kumenya just nyene Amashimwe Voice kubyo uko umuntu atubajije ati itwarwa nandi ko totsaye tuze ati utwa Amashimwe Voice ni kanaka kugira ngo dutange inkuru yuzuye. Cyo ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ni label. Twumvise ko mu ndirimbo zose muza gusohora umwe wese aza gushira kuri channel yiwe ya YouTube, kubera iki kutayishira kuri channel ya Amashimwe Voice kugira ngo umuntu avuga ati ukivuga byakozwe na Amashimwe Voice tucisanga kuntuze kuri YouTube yawe. Ama ikibazo kigira gatatu ni kijanye n'igiteramo kimirije ko burya ukwezi siko nini muri ko murakora iki kugira ngo kuri CLM dusanzwe tuzi ya kera kino gihe twongire tubone vibration cyane biciye mu Amashimwe Voice. Nuze Eden Banga yavuze ati ni jya mbere nzoba ngiye mu giteramo ntatumiwe
ahubwo nanjye ndi mu bagiteguye byumvikana ko mugomba kugira inguvu nyinshi gusumba kuko urumva kuja mu nteguro utabuja mu nteguro urumva ko bisaba inguvu nyinshi muri ko murakora iki kugira ngo amashimwe voice ishike kure cyangwa imenyekane cyane ikiye kuri mwebwe sasa amade kugira ngo le 4 hazobe réussite dasanzwe na cyane cyane biciye muri no lebo y'amashimwe voice. Tuzi neza ati yongowe nande burya ntangabo zitagira umutware kandi buri muryango wose ugira ukungene utunganya cyangwa utegekanya ibintu hama amashimwe voice uyihagare mu by'amategeko ayirongoye hano mu Burundi perezida wayo ni Pasteur Leonard Ndarusanze ego hama ikindi naco nibaza kwanza hoko mpije gutanga umuco kuri ico hama ikigira kabiri naco mwabajije muti mbega ko numvise ko izo ndirimbo mugiye gusohora buri muririmbyi umwe wese aca ishira kuri channel yiwe ati nagira ati cyangwa ni kuki zidashobora kuja ku ntuzenya kuri channel ya label yacu amashimwe voice. Twebwe nk'abaririmbyi turakora ariko ibikorwa byacu birafise abantu bari kurikirana kandi baravuga bati ubwacu tubonamo bigenze uko natwe ku giti cyacu turabona ko twobigenze uko hama nibaza yuko ibikorwa bimaze kuja ku mantuzenya ku ma channel yacu nibaze ko no kuri channel ya label amashimwe voice ibikorwa bitegereza kujako hama mwasuye murabaza muti nikiye kintu tuko turakora ku bijyanye n'ino concert twimirije ko muti ukwezi burya siku nini nkuko mwabivuze nibyo ukwezi siku nini ariko twebwe aho inkomezi zacu aho ubumenyi bwacu bwarukiriza tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo kuri uwo munsi tuze dutange ibikorwa bizoshimwa nabo bose kandi bikongera bigashimwa n'Imana. Murakoze cyane. Boho nibaza yuko ngira utari waratumiriwe mu gihe twese twinjira muri no muryango kuko igihe ninjira naba umwe muri no muryango hari amasezerano yahabaye buri muririmbyi wese hano nta muririmbyi n'umwe yigeze yinjira mu mashimwe wese avuga ngo tuje gukorana mu kwizera ego hari kwizera ko gutegereza kubaho ariko tubicishije mu mategeko nk'ayisi harabayeho amasezerano ku mugaragaro ego iyo conference ngiyemwe ntabwo ari conference de presse ni conference ni inyigisho z'abantu baririmba indirimbo mpimbazamana novuga ni inyigisho nzoba ngiyemwo zizomara iminsi 3 ntabwo ari kubonana n'abamenyesha amakuru canke no kuganira nabo oya ni kungura ubumenyi mu bijanye no guhimbaza no gutazira Imana nzoba ngiyemo hanyuma nyuma y'iyo minsi 3 ndafise iyindi ndwi kuko nzogaruka ngaha do 6 rero muri iyo ndwi yose igihe ibikorwa byawe ugiye wabiteguye neza nibaza ko mu ndwi imwe uba wahejeje gukora ibyo lisanse gukora. Murakoze ngiriye ko nishura ikibazo ca Kivodo aho yarabaje ati murakoze nitwa Kivodo Jean Patrick aba tewe radio birimba jena giranga ko turi Eden cyane ni ibibazo bibishye nk'ikintu mugabo ikubimwe n'ibindi watubwiye ko witabiriye ikiganiro hagati y'abandizi y'abanyesha makuru mu Rwanda ariko bitunganje mu Burundi watubwiye ko kizomara imista mugabo n'inyuma yaho watubwiye ko uzohava ukora n'ibindi bikorwa n'abandi baririmbyi bajya mu Rwanda nashaka kumenya aba baririmbyi muzokora niba atari banga bashimwe indani ni bande hanyuma bizomara igihe kingana gute kuko imista 3 y'ikiganiro hajya haba no kwitunganya kugira usho gukora n'abandi baririmbyi muyumvira ko bizofata iminsi ingana gute umurege mu Rwanda hanyuma ikindi kibazo nyumvira ko cyo kwerekera kuri staff management ya Mashimwe Voice nikiye kintu muyumviriye gusohora izo ndirimbo zigasohokera rimwe kandi umwanya tukibufise turavye hano itariki y'uno munsi gushika iyo tariki y'igiteramo kubera iki muyumvire gusohora rimwe hoba hagira habiki
murakoze. mbega kubera iki izo ndirimbo mwazishiriye ko rimwe mu gihe hagisigaye umwanya izo ndirimbo ntizasohotse kubera concert twimirije biri muri gahunda z'amashimwe voice z'ukuntu ibikorwa byayo bitegekanijwe kuzoguma bisohoka rero nibaza ko ni indirimbo umwe wese ategerezwa kumva ko mwebwe mwaje kugira mudushigikire indirimbo muzodufashe kugira zimenyekane hama kuba zasokera rimwe ni kubera ariko rutonde rwari rwateguwe yego Edison yari yabajije ati twiteguye gute kugira CLM canke abantu bazokwitabire ku bwishi ni nayo mpamvu twabatumiye kugira mudushigikire mumenyesha abandi ko dufise igiteramo ku igenekezo rya 4 Kigarama hariya kuri CLM muze mushigikire lebo y'amashimwe voice murazi ko dufise abaririmbyi bafise ingabirano hama kandi twashimye no kuhamagara n'abandi baze babafashe ariyo MTC Big Zoe na Alvera kubera ndibaza Paul Emile ico kibazo wajije ndibaza kubizi ukuntu byatuvuna ugasanga ni wowe wiruka inyuma gukora audio ni wowe ukora clip ugasanga umuntu aguma agenda ari ondero aterereza hirya no hino ateranye udufaranga kugira ngo akore iyo ndirimbo byaratuvuna ugaje usanga na promotion kugira ngo bayigukorere umva ko n'abajournaliste bacu umva ko waramwege ikivugo ni amashimwe voice twamadushima hama kizobita ari kizine Kigarama abatumire twababwiye ni Big Zoe MTC hamwe na Alvera bazoza gushigikira aba bari na Pasteur Lopez bazoza gushigikira bano baririmbyi bacu ego tukaba tubibutsa kandi ko twababwiye ko hari indirimbo umwe wese yasohoye isohoka uno munsi ku mashene yayo ya YouTube cyangwa ku mbuga zitandukanye muradisanga izo ndirimbo ariko kandi hari indirimbo imwe ibahuza yitwa ngwanirira bashoye no gukorana na Wiri Uwizeye umuririmbyi akomeye yababoneye izuba ari iyo ndirimbo bari basavye abamenyesha amakuru batwongoreye ati nibagende bacishije ko nuko tutitwaje gitara ariko amajwi yo barayafise yego murakoze rero kuba mwatwitavye nizere ko mugiye kudushikanira ubutumwa rwanirira nacono kuvuga ngo ndabemeze intambara ndimwo nazo no kwishoboza nk'amingwanirira naco novuga ngo ndabemeze kuko intambara ndimwo nazo no kwishoboza Isaac TV. Oh.